بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. يقول السائل umuvandimwe Abdullah arabaza avuga ati ese ni ibihe bintu umuntu yokora kugira iman iduge yamuyumve ko iman ihagaze neza, ukwemera kwe guhagaze neza, afise ingufu zo kugamburukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli iki ni kibazo ciza gose cane, kubera abavandimwe iman yazidu wa yankusu, iman iraduga ikongera igakabanuka igapunguka. Hari igihe ubona umuntu cyangwa se hari igihe umuntu avyuka yumva afise kurashi yo gukora ibada, afise imbaraga n'ishaka ryo gukora ibada, ukumva usoma Qur'an, wo tanga iswadaka, wo gukora ibi na biriya. N'igihe umuntu avyuka ari kaslan, ari kinebwe, ukumva ibada zimeze nk'amabuye. Uko niko binadamu tumeze, cyangwa se niko kiremwa muntu Allah yaturemye. Havuyemo intumwa za Allah, bo imani yabo yaraduga aho gupunguka. Hama abamarayika nabo Allah uko yabaremye iman iguma hahandi nyene, ntipunguka ntiduga, bo bamagamurikira Allah subhanahu wa ta'ala uko biri kose. Mugabo je nawe nundi ari wese iman hari igihe iduga n'igihe igabanuka, wallahu almusta'an wa alayhi tuqlan. Allah adufashe. Ico ni kibazo nkenerwa cyane. Ese ni ibihe bintu umuntu yokora kugira iman iduge? Mbere yanje katurabe hari citwa Majmu' Fatawa Ibn Uthaymin, mujarade wa mbere ku page ya 31. Iki kibazo Ibn Uthaymin rahimahullah yarutoshereje. Reka wumve mu Islam, ma asbabu ziyada al-iman. Ati ese nibe bintu umuntu yokora, nizihe sababu umuntu kwifashisha kugira imani yiwe iduge yame iri ku murongo? Iki ni kintu nkenerwa ku Islam ore wese. Qala Ibn Uthaymin rahimahullah, nakubwiye ko ari mu gitabo cyitwa Majmu' Fatawa, ni volume ya mbere ipage 51. Ibn Uthaymin avuga ati as-sababul awwal, ati impamvu ya mbere umuntu yokora kugira imani iduge ni ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Icambere no muntu kumenya Allah subhanahu wa ta'ala. Muri make ni umuntu gutahura ico bitwa tawhid, agatahura Allah. Burya abantu igituma ducumura Allah nitumuzi uko kumenya. Uzurabe umuntu uzi icubahiro ciwe ukabuzi n'icari cyo, burya uramwubaha. Igituma abantu batinya intare, bagatinya ingwe, bagatinya ibikoko vyinshi, nuko baza ati ibintu bimeze nabi vyonyica. Ni hamwe umuntu abibona akaba yogira ubwo bakajugumira, akaba yo nakwinyara ko kubera iki arabizi ubukari bwavyo. Natwe impamvu ducumurira Allah, impamvu sanatwe tumugambarira ni kutamumenya, kutamenya ati Allah ashoboye gute, Allah ahambaye gute, Allah ni kuvuga ko ubukuru bwiwe nubuhe, gutebe no kutabutahura. Niyo mpamvu kishitwa mu vyaha. Icambere ni ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifatullahi ta'ala, kumenya Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Ukamenya Allah ukongera ukamenya amazina yiwe meranda nabigeye muranga, ukamenya Allah ninde. Kuko rero mu Islam umuntu wese agomba kumenya ati ese Allah ninde, ese Allah nuyuhe, Allah ahambaye gute, nawe ubushobozi bwi Allah agufiseko. Ndaguha akaruriro, burya yaba umuntu wese razi Allah icari cyo n'amazina y'Imana yege muranga. Dufata akaruriro, Allah ni al-basir, niwe abona. Yaba umuntu araza ati aho ndi hose Allah arambona, niyo noja mu musinga gibuye Allah arambona, burya ntawo cumura. Yaba umuntu araza ati amaso ya Allah andiko, niyo ba mu mwijima mwijoro rimeze gute Allah goma mbona, uwo n'umufano utanaguhaye, ntawo cumura. Mugabo ni kudatahura Allah, no kutamumenya, no kutamumenya keshi nivyo bituma ducumura. Kuko rero ikintu cambere gukora imani yawe ikame kuri top yuzuye neza ni ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, ni kumenya Allah ukuriho kumenya, ukamenya amazina meranda nabige muranga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni make abantu bamenye tawhid kugira Allah n'urudende, kumenya Allah uwariwe, bizotuma imani iduga tamakenga. Ica kabiri asababu thani, ili mpamvu akakoresha an-nadhar fi ayati llahi al-kawniyya wa shar'iyya. Umuntu
kwihweza mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibimenyetso bya Allah urabona mu bimenyetso bya Allah usomye Quran ahantu henshi Allah aratwereka yuko no bimenyetso by'uko Allah ahari ahambaye, harimwo ukwisi na kwijoro n'umutaga, ukurema kwisi n'ijuru. Yani nuvuga yuko bijya bimenyetso bijanye n'ibyo Allah yaremye na bijya bimenyetso byaje mu idini byerekana ukuru n'ubushobozi bwa Allah, bijya byose ukavyihweza ukabonamwo ko harimo ubukuru bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyumvira ati umutaga uje ukabugije ukabagije isi umutaga uri hehe, byeka kongeza imaka bwati ibi atamakenga hariho ubikora afise mu bushobozi. Kuba izuba risohoka misozi rikarenga hariho ubigendesha, kuba imvura igwa, kuba inyenyeri ziza, ibintu nk'ivyo ubijanye ndema rya Allah. Kuba ijuru rishashe mu kirere ukurishashe nta nkinge ntaki atamakenga hariho ubikoresha. Ibyo byose ni ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala, ugaheza ukabitahura mu Islam bikakudugiriza imani. Hama kwiyoza muri ibimenyetso byagiye biza mu idini Allah agiye atwereka byerekana gukunda ubushobozi bwa Allah, ivyo bizatuma imani yawe iduga. Ibn Uthaymin arangiza kugira ati asababu thalithu, ikindi cha gatatu, indi sababu ya gatatu wokoresha kugira imani duge nayo ni alhamdulillah kathratu ta'ati, ni kugwiza kumugambukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nini mpamvu ikomeye umuntu yokoresha imani kaduka iyi wallah, yani ba umuntu akora ibada kugishi ayo masengesho atanu ku munsi ku mwanya wayo, fajiri n'ukunda asima haribe isha ukayasenga ku mwanya wayo. Hanyuma ukaba umuntu ugwiza ibada kizurabe wamawumviza Qur'an ukayasoma ku bwinshi, imani iraduka. Burya kumviza Qur'an kwisoma ku bwinshi biduza imani, kwibuka urupfu biduza imani. Biva yuko impamvu ya gatatu share twese ni ikama iri ku murongo. Kuri ubwo rero ibintu bakwifashisha impamvu zitatu wakoresha hanyuma zikadukudugiriza imani, asbabu ziyadati liimani, impamvu zitatu wakoresha nako ibintu wakoresha imani kaduga ni bitatu. Ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, cyambere ni kumenya Allah, umutahure neza, utahura amazina y'Imiranda, utahura n'imuranga Allah. Cya kabiri ni kwihweza fi ayati Allah, bimenyetso bya Allah n'ubushobozi bwa Allah bikakubera inyigisho kubona kuko Allah ahari. Pana ko nk'ababandi ngo isi kubihari n'ibirere bihari ngo ibintu byishizeho ngabo ya kwavuga ati hariho ubiga bibi akabiganza. Icya gatatu kathratu ta'ati, ugwize kumugambukira Allah, ukora bijya bishimiye, ukaba muri ibada keshi, ukirinda ibyaha. Ibyo no bikora mu Islam bi idhnillah, kurusha kwa Allah imani zoduga izama iri ku murongo. Allah bineza na kwisi mu musmero wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.